Shalome shalome. Ndabakumbuye muri gurupe yacu y'abasemerezi. Ego hama nipfujije kubagumbira mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hama nagomba kuvuga ino mburi nagiye kubona, numvise noyivugira hamwe kugira umuntu wese amenye ukuntu afata amazamu no kugira umuntu amenye ukuntu asenga. Ni ukuvuga mu ijoro ryakeye ejo nagiye kubona, nabona ndi mu ishengero rinini cyane. Iryo shengero nkabona ririmwo abantu, hama nabona umugwi w'abakozi b'Imana uri ukwabo kurya nyene basanzwe bicaye imbere. Inca nza kubona hejuru ku gicu, nagiye kubona hakuvye imvura nyinshi cane, imvura nyinshi gose. Ca numva umuntu ariko aravuga ngo senga, ngo abakozi b'Imana. Ntabwo nabonye ko ndiko ndabwirwa kw'ishengero, oya, nariko ndabwirwa ngo abakozi b'Imana ngo nibiyeze, ngo kuko ngo bagiye gupfa. Nca mbona umuntu ariko arongera avuga ngo kandi ngo abakozi b'Imana ngo hariho ngo intonde ngo Imana yagiye ibaha, ngo zirya ntonde baranka kuzikurikiza. Inca nongera mbwirwa ngo kandi mu bakozi b'Imana ngo harimwo abagiye bapinga, ngo abagiye bapinga ngo ivy'Imana yagiye irababarira, ngo none ngo nibiyeze, ngo kuko bagiye gupfa kandi ngo bazogwa mu mashengero. Ntabwo nabonye ko bazogwa hirya no hino, ariko nabonye ko ngo bazogwa mu mashengero. Nkabona rero tubwirwa ngo twiyeze, abakozi b'Imana ngo twiyeze. Nabibonye uko, ntabwo ngabanije kandi sinongeye ko. Iyo diyo muyirungike no ku bandi bantu b'abakozi b'Imana musanzwe muzi ko ari abakozi b'Imana bakorera Imana, kugira ngo bashobore kumva iyo mburi. Kandi wewe uza kubikora ugatanga iyo message ku bwoko bw'Imana, Imana yo mw'ijuru ntizoreka kuguha umugisha. Kandi nawe uza kuyirengagiza ukabifata ibisanzwe, ntumbaze. Iki gihe turimwo si ico gusamara, si ico kunegirija. Nagerageje muri iyi minsi, maze imisi 3 ndiko ndasenga Imana nisonzesheje, nubwo atawubura ibimugora. Imana kurinda ingenderera ikanyibira iryo banga, nuko yabona ko ndi imbere yayo ndiko ndayiririra ndayitakira. Egome, nuko rero izo message muzihanahane, muzihereze n'abandi, kugira abantu b'Imana bamenye ukuntu bashobora kwisengera bisabira imbabazi. Kandi wewe ubikora, umwami Imana abandanye kukuzigama no kukurinda. Nawe uvyirengagiza, umwami Imana ntazareke kubiguhora, kuko uzoba ubaye umwicanyi, uzoba wase kuburira bene so. Kuko nanje sivyo nihaye, sinokwemera kubesha. Egome, turemera tukavuga ico umwami aba yaduhaye. Ego, kibi n'ukugabanya cingwe kongerako. Niwirengagiza urashobora kubunzi ukavuga ati ko iyi message itanzwe n'urya nzi, ukabifata ibisanzwe. Umwami ntazoreka kubiguhora. Utange iyo message no kubandi, kubari hafi no kubari kure, ubashikirize iyo message. Umwami abahezagire.